y'Imana izogucisha abandi badashobora guca. Kode y'Imana izokurinda abandi bariko barananirirwa. Kode y'Imana izotuma mu barozi murarane bakuraba mubana bakurabira ijisho barara barakinda barara baratanga. Niki no kuronka kode cyane akabanga. Nishimiye ko turyamanye ibanga, turagushimiye uko tubayeho bitangaza benshi, turagushimiye ko turi mu byigobeko by'isumba byose, turagushimiye kuri Imana y'abari hafi n'abari kure, turagushimiye kumenyera kure byose mwami, turagushimiye muri iki gitondo cyiza duhamagaye ijuru ry'amajuru, turaguhamagaye ngo izuba ahantu muntu wese yageze muri iki kibanza abone kugira neza kwawe, muntu wese yajya muri iki kibanza abone ugukomera kwawe, muntu wese ahagaze muri iki kibanza abone ugukomera kwawe, muntu wese yageze muri iki kibanza abone kugira neza kwawe. Mana turasohoye ibintu byose biva ku mwasi, tubafatanira ubushobozi bwose bw'umwijima, turasengera abari hafi n'abari kure, turasengera abari kuri YouTube, abari kuri Facebook, turasengera abamaze gushika muri iki kibanza. Ubwiza bw'Imana bubane nabo, mbaraga zawe inkomezi zawe zibakoreko, uhishura ibihishijwe, abarwaye indwara bakire, abari kure mwami barushe baruhuke, abatabona icyo gukora babone icyo gukora, ibitangaza n'ibimenyetso bigaragare kuri bo. Numva gukora kwawe, turiko turaguhamagara nk'Imana, turiko turaguhamagara nk'umutabazi. Mu kuboko kwawe harimo ubushobozi, mu ijambo ryawe harimo ubushobozi. Ishetani yose yoba yatwikurikije turayifata mpiri mu izina rya Yesu, turayihagarika mu izina rya Yesu. Reka ijuru ry'amajuru ritugendere, ibiganza byacu bibona Imana, ibyiyumviro byacu bibona Imana. Uyu munsi twakoraniye hano Mana, turabona ugukomera kwawe no kugira neza kwawe. Urakoze kuri Imana ishoboye byose, turiteze ibitangaza no twumiza bikurikira ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Twishimikiza hano mu gitabo cy'abacamanza igice cyaho cya 13 umurongo waho wa 4 n'uwa 5. Umusomyi ashobora kudufasha gusoma. Isomera mu izina rya Yesu. 13 kwa 4 n'uwa 5. Ukuvuka kwa Samson. None rero usuzira kasiri umuntu wefino shaka kiboneza na kimwe kandi ntuzujye ikintu na kimwe gihumanya, kuko yaba ugiye gusamira ujyanwa n'umuhungu kandi ntihazagire urupfuwe rumugera ku mutwe, kuko umwana azoma umunaziri ku mwana yakiva mu nda, kandi niwe azotangura kurokora Abisirayeli abakure mu maboko y'Abafilisitiya. Amen. Amen. Twongere dukomera amashyi umwami Yesu. Iri ni ijambo ry'Imana, mwakira ijambo ry'Imana. Kode tugiye gusangira uyu munsi iri mu iki gitabo dusomye, turetse ko dushobora kubona n'ayandi makode. Kode twumvise ko ari ikiharuro cy'akabanga cyangwa ikintu cy'akabanga ishobora kugurura ubuzima bwawe cyangwa kikugara ubuzima bwawe. Imana idufashe cyane. Hano rero turabona amajambo y'Imana. Imana igushoboze kugira ngo uze gutahura kode cyarico cyangwa akabanga akariko, kandi kugira ngo ubuzima bwawe buroranirwe utegerezwa kuza gutahura kode. Kandi nagomba ko umuntu wese ari hano aza gutahana akabanga kiwe cyangwa kode yiwe. Imana idufashe cyane. Kandi uraza gutabagwa niwakurikirana neza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Hano twumvise ku murongo waho wa 4 n'umurongo wa 5 ukuvuka kwa Samsoni. Aha niko kwagenze. Turabona ko Imana yagendeye nyina wa Samsoni, iramugendera ivugana na nyina wiwe. Yarafise
ababyeyi, hanyuma imaze kugenda kubagendera imubwira amajambo akomeye. Yesu adufashe cyane. Iramubwira ngo ugiye gusama inda, kandi iyo nda izovukamwo umwana azokwitwa muhungu. Uwo muhungu azoba ari Samusoni, ariko hariho kondisiyo ihari cyane, uzozire umuziro. Arabuzwa ibintu adategerezwa gukora. Yesu adufashe cyane. Usomye neza hepfo gato baravuga ngo uyo mwana azoba ari umunaziri. Ubandanije hirya hariho amajambo n'umurongo ubivuga. Uwo mwana azofasha, niwe azofasha, aho urangirije havuga ngo niwe azorokora Abisirayeli, kugira ngo ushobore gushika kure, ugire n'ububasha budasanzwe bwo kurokora umuryango no kurokora ubuzima bwawe. Hariho icyagezwe ngenderwako, hariho ibintu usabwa gukora. Yesu nashimwe cyane. Hano rero yarahawe amategeko n'urutonde kugira ngo ubuzima bwiwe bushobore gushika ku ntumbero, kugira ngo Samusoni azoba umuntu azorokora Abisirayeli, azofasha umuryango, azotsinda ibintu byose bizoba biriko biramugwanya. Hariho kode yategerezwa kugendana, kandi iyo kode niyo yari ikenewe. Mu yandi majambo, ubuzima bwa Samusoni n'ubuzima bw'umuryango wa Samusoni ndetse n'ubuzima bw'Abisirayeli bwari buhagaze kuri kode cyane icyo kintu cy'akabanga. Yesu adufashe cyane. Nimba hari umuntu anyumva yotera haleluya. Ubuzima bwawe buhagaze ku kintu cy'akabanga ushobora guhagararamo. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Samusoni aravuka, mugabo avukira muri kondisiyo ikomeye cyane, kandi nk'abakristo bose bari mu rugendo ruja mu ijuru bafise kondisiyo bagenderako kugira ngo bagendane n'Imana, kugira ngo babane n'Imana, kugira ngo bashitse ubugombe bw'Imana, kugira ngo Imana ibane nabo, ikorane nabo, ikore ibitangaza n'ibimenyetso. Hari ahantu ibarabira muri kode y'abahanzi. Yesu adufashe cyane. Ibarabira muri kode yagize gute? Imana iguhe kode muhurirako n'Imana. Imana idufashe cyane. Iyo ubaye inyuma ya kode cyangwa y'akabanga Imana yaguhaye, ibintu birapfa. Icambere iramubarira ngo uyo mwana ugiye kumuvyara wowe wa muvyeyi wowe ubwawe ntuzoshire inzoga ku munwa wawe, kubera iyo mwana ni umunaziri. Umunaziri bisigura ngo azoba ari umuntu yihebeye Imana, azoba ari umuntu abana n'Imana, akorana n'Imana, agendana n'Imana, Imana yemera. Azoba ari umuntu afitaniye ubucuti n'Imana. Uragomba kugiranira ubucuti n'Imana. Nimba ugomba kugiranira ubucuti n'Imana, utegerezwa kuba ufise ahantu muhurira n'Imana. Aho naho ni muri kode cyangwa akabanga Imana yaguhaye. Yesu nashimwe cyane. Azoba ari umuntu w'umunaziri, Imana iraba ikanezererwa, yihebeye Imana, agendana n'Imana, abana n'Imana. Iyo tuvuze abantu bihebeye Imana, tubona kumbure abantu bahevye byose bakaba mu bikorwa by'Imana gusa, cyane tukabona abapastori bize ivy'Imana gusa bakora ivy'Imana, tukabona abapadiri, tukabona n'abandi benshi, abashehe kumbure n'abandi benshi. Ariko umuntu yihebeye Imana, kuva umuntu uwo ari we wese Imana imukura mu vyaha, abafatanya n'Imana, kandi ategerezwa kuba umuntu yihebeye Imana, ibindi byose akwiye kubivamwo. Kuba umurongozi w'igikorwa cy'Imana ni urundi rugero rudasanzwe, ariko hamwe n'abarongozi cyane abo bitwa intumwa z'Imana, abo bitwa abakozi b'Imana, abo bahamagarwa mu buryo special, ariko ibahamagara bakuye mu bihebeye Imana. Kubera icyaha rero ukava mu vyaha ukaba mu rugo rw'Imana ni intambuko ya mbere yo kuba wihebeye Imana. Sinzi ko hari abantu bariko baranyumva. Haleluya. Tuduze cyubahiro cy'Umwami Yesu. Iramubwira ngo kugira uzoba umuntu yihebeye Imana, abana nabo bakorana nawe. Icambere, inzoga ntuzoshire ku munwa. Bariho cyangwa hari abantu bihebeye Imana bari hano? Bari hehe? Ntabari. Ni jewe ndi umwe.
uzi ko mutarimwo mwebwe ngomba asubire inyuma noneho nigishe neza. Narivuze ngo umuntu wese afashe ingingo y'agakiza, afashe ingingo yo guhera icyaha, afashe ingingo yo kubana n'Imana, afashe ingingo yo kugendana n'Imana. Tumaze iminsi imbere y'uko twigishije ijambo rivuga ngo ubutabazi, Imana iturungikira ubutabazi butamenyerewe. Twari duhejeje kwigisha ijambo rivuga ngo kuko dukorana, wokorana nayo gute utaramaze kuba mu bantu bihereye Imana? Kugira ukorane nayo uba wamaze kwiyegurira Imana, ukabana nayo, ukagendana nayo, ugakora ubugombe bwayo. Icyo gihe uba umaze kwiyegurira iki? Imana, n'ubuzima bwawe bwose n'ibikorwa byose ukora. Narimbagije ngo nta bantu biyeguriye Imana hano? Ntabahari? Ni bande biyeguriye Imana? Hariho abantu n'ubu bakiri kwa shetani mu buzima. N'ibyo utari ku Mana uri kwa shetani. None hari ubundi bwami bw'isi bubaho. Utari ku Mana uri kwa shetani. Ni ukuvuga utiyeguriye Imana uracyariyo, kandi wavuze ukuri, uriyizi, urazi ko hari ibintu byakunaniye. Nimba ugisambana ntuvuge ngo wariyeguriye Imana, ni kweli. Nimba ukiri umusuma, nimba ukiri wese, uwo ukiriko urakorerako, nta kintu na kimwe afise yiteguye kugufasha na buhoro buhoro mu buzima. Yesu adufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana idukirire imbabazi cyane. N'ibintu bibiri, utari ku Mana uri kwa shetani, utari mu gakiza uri mu vyaha, utari umugororotsi uri umunyavyaha. N'ibintu bibiri uhitamo kimwe. Yesu adutabara. Hano rero Bibiliya iratubariye ngo uyu mugabo ahabwa kondisiyo zidasanzwe ko umuntu yiyeguriye Imana, ko umuntu yitwa ko abana n'Imana, agendana n'Imana. Hari ibintu adategetswe gukora. Icya mbere, ntazonywe inzoga. Ubugira kabiri, uyu mugabo itegeko yari yahawe, yari kondisiyo ituma kode yiwe igenda neza. Ubugira kabiri, ntazogire gute? Ntazonywe ikintu cyose kiboreza ku munwa wiwe ntikize kijeko. Ubugira gatatu, ntazajya ikintu cyanizwe cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose cyahumanye, ikintu cyipfishije atacyacishe. Aho usanga kera iryo tegeko ryari rihari, kandi n'ubu si byiza. Ikintu cyatumbye kigapfa, icyo kintu ntazokirye. Cyangwa ikintu gihumanye, tuvuze ikintu gihumanye ni giki? Dufate nk'akarorero, ushobora gusanga umuntu hari ikintu yivye impene kandi ukabona ko yayivye, irahumanye. Dufate nk'akarorero, ushobora kugenda ahantu hari abapfumu cyangwa bariko barabandwa baratekera, ugasanga hari ibintu bariko barakoresha mu guterekera, ugasanga urabinyoye cyangwa urabiriye. Ivyo birahumanye. Ntazojya ikintu gihumanijwe. Umunsi umwe nariko mbigisha kuri ivyo, harambarira ngo umuntu umwe arambarira ngo pasiteri ngo ahura beshe. Bamubwira ati mbeshe gute? Ngo ahowe nturajya ibintu vyibwe. Atapana. Harambarira ngo wowe ngo ibintu byose ugurira mu isoko ngo mbere n'inyama n'ibiki, ngo uzi yuko brosheti wogurira ahantu karengana, uzi gute ko zitaba zibwe? Ngirirwa amahirwe Imana icimi cyanditswe kiri Pawulo yanditse, aravuga ngo ibyo musanze mu isoko mukabigura mubirye mutarinze kubaza. Iyo ugiye mu isoko urubaza umuntu adandaza ngo wabiranguye hehe, Pawulo yarabitwemereye. Nimba yavyivye kazi kiwe, jewe ndagura gusa ntabajije. Tubeze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Ingorane ni uko nokwifatanya n'umusuma. Ingorane ni uko nokigura nzi ko ari cyo yakivye, ariko akimpaye yakivye jewe ntabizi, biramusha jewe ndiye ikintu ntazi ko cibye. Ibyo dusanzwe mu isoko n'inyama n'amateke n'imyumbati, ibiharage n'ibindi, amafi n'ibindi, ndabijya ntarinze kubaza, kandi cyanditswe kirabinyemerera. Haleluya. Icyakane harabwira
nibaza ko abarasita ariho babikuye, nibaza ko abarasita nkeka najya amadrede yabo ariho boba barayakuye, sindabizi ko basomye ijambo ry'Imana. Ariko Samusoni yari yabwiwe ko atazokwimeshwa, urwembe rutazokora hano ku mutwe. Icya gatanu, yari yabwiwe ko atazorongora umugore w'umunyamahanga, bisigura umupagani, ari umwisirayeli azorongora umwisirayeli, ari umwana w'Imana arongora umwana w'Imana. Ariko Samusoni acaradegiya arongora umunyamahanga. Yari yahawe kondisiyo, icyo ni kigira gatanu, yari yahawe ko atazorongora umunyamahanga. Mana idufashe cyane, ko atazorongora umunyamahanga, bisigura umuntu atari umwana w'Imana, kuko Samusoni yari umunaziri, bisigura ngo uwihereye Imana, uwakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, bisigura ngo umukizwa cyangwa umuntu yubaha Imana, byasigura ngo nawe niyarongora azorongore mu wubaha iki? Imana. Mana idufashe cyane. Reka nsubire inyuma kwa aya makondisiyo, ariko nagomba mbanze ndayamare. Icya gatandatu, arabwirwa ngo ntazomene ibanga, ntazovuga ahantu inkomezi ziwe ziva. Aka kantu mukamfashe kugafata. Ntazomene iki? Ntazovuga ahantu inkomezi. Mbega iyi ni ya kode. Kode muza muyivuga, mugenda muvuga kode y'abanyahiri. Kode n'ibanga. Samusoni kugira ngo ashike ku ntumbero yari yahawe ibanga, abwirwa ibintu bitandatu, mbere bitanu. Icya gatandatu ni kakabanga, arakabwirwa ngo ntuzomenye ahantu, kuko Imana yamubwiye ngo nutagenda, nutanywa inzoga, nutanywa ibiboreza, nutatwara umukobwa w'umunyamahanga, nutakora ibyo bintu byose navuze, nzobana nawe, nzogukoresha ibikomeye, nzogukorera ibitangaza, umpamagaye nzokwitaba, umpamagaye nanjye nzogukora icyo uzosaba cyose, nzobana nawe, nzogendana nawe, nzokurungikira ubutabazi butamenyerewe, kandi nzoba hafi yawe gusumba umwambaro wambaye. Imana imuha ububasha, imuha ubushobozi, ariko imubwira akabanga. Bwira mugenzi wawe, imubwira iki? Akabanga. Iramubwira ngo ntuzomene ibanga, ntuzovuga ahantu inkomezi zawe ziri. Nihagira umuntu ampa kode yiwe, kode yawe yo ukoresha y'ibintu ibyo ari byo byose, naho wowe unkunda, mu bantu bose aho n'abasengereye nta muntu arambwira iyo kode. Baza barusha nk'abasengera, bagwaye bafise n'ingorane, yewe n'ibintu byose bibaho barabimbarira byose, ariko hari ibintu bibiri batambwira, bibiri. Icyambere ni kode yawe, cya kabiri n'amafaranga barose ku munsi ku munsi. Yewe nawe Imana imuhezagira, ikuye y'umwe ku ijana, arakubwira ngo uyu munsi ngo nahezagiwe, bihereraho. Nimba yahezagiwe mu nkemu, nimba yahezagiwe mu masengesho, nimba yahezagiwe mu biki, ariko kukubarira ngo kuri kone hari kwaya, ndakurahiye. Yo naho woba waramufashije ukamukura ahantu hameze nk'urupfu, ibyo arabirengana, akakubwira ngo ndakwemera, waransengeye, warantabaye, waramfashije, ariko iyo kode wapi, no gupfa yopfa ayifise, yoyipfana iyo kode. Ariko iyo bayamwibye aravuga ati pasiteri wowe banyibye, kandi ayo bamwibye ntareka kuyavuga. Avuga ngo nsengera amafaranga yanjye agaruke, bantwaye miliyoni 10, bantwaye 30, ariko zikija ku kode ntavuga, ariko iyo zigiye acavuga. Kandi ibyo ni Imana igushoboza. Oh haleluya! None ni kubera ko atavuga, ni kode yiwe nikwiye kumenywa na bose, iyo arayigendana.
Imana idufashe cyane. Samusoni ahabwa kode, arabwirwa ngo ntuzone uriboreze, n'ibiboreza nabyo. Aha none mwibaza ngo kode, iyo kode ntimuyifise, ariko ibiboreza ntimubikubite. Yewe ureka kunywa ikiyeri ukanwa akaji, nimba bakita gute, kandi ukavuga ngo ako kaji ngo akaniji, ngo ni ji, mugabo mu mwanya ugatanga watanguye kuraba imboyongo gute ngo ni ji. Yewe kangura kwandika 8 katangura kubona kure hariya, baje uranze ji ituma ukanura uko utahora ukanura. Iyo ni ji kwe. Yewe abarepantase, iyo ji turayiciye muri repantase, turayihagaritse. Yewe niwayima uzoba ucumuye, uzoyihane nk'uko wasambanye. Ji baraza zitwa, sinorinda kuzivuga, murazizi, nimwe muzizi kundusha muzibamo. N'inzoga muzindi hagarika. Nimba ukeneye kode, ushobora kugenda na kode 2. Ji ziboreza ni kode y'ikindi kintu ntarinze kuvuga hano. Navuze ngo kode ubwami ni bubiri. Yesu adufashe cyane. Birabujijwe kunywa ibintu biboreza. Uri umunaziri, nibyo Yozefu avuze, nibyo Yozefu avuze, ninde bivuze? Ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana. Kandi urabizi ko je nto kubuza ibyo ngo bishobore ngo byene, ariko kuri ku ijambo ry'Imana. Samusoni arabibuzwa kugira ngo agendane kode. Nushobora kubandanya ufise kode kandi uri mu bindi bintu, ivyo byari ibintu yari yabujijwemo. Yo cumi na gatandatu arabwirwa, igice cya 16 wareye ku murongo wa 14, arabwirwa ngo umunsi uzanywa ibintu biboreza, kode yawe izoguponyoka. Usome neza Bibiliya, kuva iyo misi yagiriwe amahirwe yo kubuzwa ivyo bintu. Samusoni avuka atanywa ibintu biboreza, ababyeyi barabimwigisha, ababyeyi barabimubuza, abikuriramo, abigenderamo. Birivuga ngo ubushobozi bw'Imana n'inkomezi z'Imana bica biza muri Samusoni. Ibitero byose byabo yarabishwanyagura, bamuboshe yaricagagura imigozi. Ikintu cyose bakora Samusoni. Yishe abafilisitiya ibihumbi n'ibihumbi, abantu birabacanga, baribaza ingene bizogenda. Baravuga ngo izo nkomezi za Samusoni zivahe, inkomezi za Samusoni zivahe. Inkomezi z'umwana w'Imana ziva muri kode. Ntawe uri ngo atere haleluya. Ndabizi neza ko mu mwanya muza kuryohewe. Uragomba gushika kure, akira kode. Uragomba kwinjira mu isezerano, uragomba kubana n'Imana, uragomba gukoreshwa ibikomeye, uragomba Imana ikwemere nawe wemerwe nayo, uragomba ibitangaza n'ibimenyetso, ugomba iherezo ry'abana b'Imana. Genda na kode Imana yaguhaye, kandi dutegerezwa kuba dufise kode mu izina rya Yesu. Tera haleluya we. Iramubarira ngo uzire umuziro, ibintu ntuzobinwe, umunsi uzobinwa kode zobitakaye. Kode igizwe n'ibiharuro 4 cyangwa 3. Iyo wihenze kimwe birinjira. Tusomere 11. Uwo yari Delila atarabandanya tukiraho nyene. Abafilisitiya barakubitwa mu rwego rukomeye, nk'uko duhora dukubita abadayimoni. Uyu munsi turacanga abadayimoni bacangana iki? Abadayimoni turabacanganya mu mwanya, turabokereza k'umuriro
kugira aho baza ngaho barekuye ubwoko bw'Imana mu izina rya Yesu. Bararekura mariage yawe, bararekura ubuzima bwawe, bararekura kode yawe, bararekura ibikorwa ukora, bararekura umugabo wawe n'umwana, bararekura urugendo rwawe, barabirekura. Inama zakoze turazihagarika, turazanira, tuzigwize n'ubusa. Niwanyemerera uguhagarara kode ukayihagararamo neza, hari ubuzima buza guhinduka uyu munsi mu izina. Abafilisitiya barakubitwa barashaya, kuko nibo bariko baragwanya ubwoko bw'Imana. Baca bamugira inama. Mvuze ngo baca bamugira iki? Bamugira iki? N'iyi saha ndiko ndavugana nawe, abadayimoni baguma bakugira inama. Warubizi? Abarozi bakugira iki? Uyu munsi Imana nkorera y'iki gicaniro inyemerere inama zakozwe zose zisambuke. Barazikora, birirwa barazikora. Uzinduka ku kazi ukaba muri biro, abandi bagakuya mu bindi biro bagira inama ziwawe. Ugira urataha wajya kuryama ngo uraruhutse, ahubwo inama zigaterana. Hazikorera kuri telefone, hari zikorera mu manama, hari amanama ariko arakorwa. Ariko iyo umuntu afise kode, umugabo Daniel baramwase nawe bajinama nawaseni. Umugabo bajinama baramwase nawagira kode, agira kode yo gusenga. Umugabo bamugira inama nyinshi, nawe agira kode nawe wasenga Imana. Haleluya. Uwo mugabo yemwe na Moridekayi byarabaye, baca inama mbi cyane. Nawase yari kode yiwe. Umugabo Moridekayi, uyo mugabo we bajinama. Haleluya. Akabazo karinga. Umugabo Daniyeli baramwase bagira inama, ariko nawe yari afise kode kabanga yiki. Ndafashijwe. Haleluya. Iyo umuntu afise kode bagira inama ukabareka, kavuga ati ndabizi ntibinjira muri kode yaje. Kode iramugenza runo kode. Ariko nawe uri hano batore. Haleluya. Kode ni sekirite. Kode isekiriza ubuzima bwawe, igazigama ibintu byawe. Naho bogira gute kugira ngo binjire muri kode yawe, bisaba kuba bamenye kode yawe. Uyu mugabo Daniyeli bapanga programa yo kumugirira nabi, baje inama nawe acaja kuri kode yaki yo gusenga. Yari yamenye neza, agira amakuru yuko kode y'amasengesho nananzi abantu ngo barakuramo amakode, hariho idakurwamo. Ariko nta muntu ari hano batari yindi. Haleluya. Haleluya. Ushobora kugira telefone bagakuramo kode yawe bakinjira muri telefone. Ushobora kugira imashini bagakuramo telefone bakakuramo kode bakinjira mu mashini. Ushobora kugira imodoka bakakuramo kode yawe bakinjira mu modoka, ariko hari kode idakurwamo. Narivuze ngo hari kode itagirane. Hari kode idakurwamo. Ariko Mana yanje ndafashije. Urifuza kugira iyo kode? Yoba bari hasi ikuzimu kwa Sekibi ariwe Shetani,
n'abakozi biwakoresha bitwa abadayimoni, n'abakozi biwakoresha hano mu isi, n'abashebuja wabo bose wa shetani. Hariho kode badakuramo, hariho kode. Bajinama nawusi nawe bajinama nawusi ana bakunare bajinama nawusi reka babitegure, reka bagirire mentanya, reka bagire furaha, reka bakwirukane, reka baguhige. Nawe uje kuri kode yawe, hagarara kuri kode yawe, ugarira kuri kode, boha kuri kode, baroga nawe kode ugare, bakuroga nawe wugare kode yawe. Haleluya! Ntuzobabuza kubipanga, ntuzobabuza kugira ibintu bashaka, ntuzobabuza ko bakubeshera, ntuzobabuza ko baguha ibintu byinshi, ariko biribwa ngo bazoguha n'ibyica ntuzopfa. Hano hari ababiriye ntibapfuye. Ni kubera iki? Ni kubera iki? Kubera ko utapfuye abandi bagapfa. Haleluya! Uzogenda ubabanaho, uzogenda ubisimbuka. Bazoja bakucugurira imva, uzogenda we baba. Haleluya! Iyo niyo kode. Kode iyo ifise imikinogo, iyaguhaye kode ikaza igafurira. Tuzobabanaho, ugume kuri kode yawe. Haleluya! Hari ibintu bizoza bazorungika, bakabirungika mu ijoro ryabo, kode ikaza ikabidekonekita, ikabimira, ikabihagarara, ikabifata, bakabipanga bazi ko babihejeje. Kode yawe ikaza ikabifatira hehe? Mu kirere. Kubera iki? Kode ndafashijwe, urakoze mpemu yewe. Umugabo umwe yitwa Farawo aramubwira ati ngomba kujana abantu bacu ndabakura muri Egiputa ndabajana mu Isirayeli. Farawo abisirayeli yarabafise mu biganza, ariko yibagira ko ntiyamenya ko bagenda niki kode. Umuntu afise kode uzomwubahe, ugenda na kode y'amasengesho uzomwubahe, ugenda na kode y'Imana yavuganye nawe uzomwubahe, ugenda na kode y'isezerano uzomutinye. Uwo muntu ndavogerwa. Nawe tari yindi. Haleluya! Barahaguruka baramugwanya. Farawo barahaguruka ngo ntimuzontera n'intambwe. Mose aravuga ngo twebwe n'Imana dusenga n'icyo yavuganye natwe tugiye kugenda. Mose arabankira, atangura kubagira ngo mwishimikije iki? Ati dufise kode. Kode yihe? Mose afata inkoni ati nkwereke kode. Farawo ndakwereke kode, ndakwereke kode. Ati Farawo umwami ati nyereka. Afata kode yiwe y'inkoni ayiterera imbere ya Farawo. Iyo mwanya iyo nkoni ihinduka inzoka, ihinduka inzoka, iraduga ihagarara guca imbere ya Farawo. Farawo ati urihenze cyane,
taho nta kintu ufise ntacyo wanze, tifise abanyamareba. Niko babarozi baza bavuga ngo turahari. Iyo babona udirigiza uja gusenga ukababwira ati tugendana n'Imana, tubana n'Imana, nabo baravuga ati nta kintu wanze, ariko hari banga batazi. Tera haleluya. Farao birambye ngo Farao uyo mwanya nyene acakoranya abarozi biwe amajana n'amajana, bose baraza n'abanyabwenge n'abanyamareba barakorana. Hagati hari umugabo yitwa Mose yavuze ngo akorana nayo. Reka imisi yose abantu barasuzugura umuntu akorana n'Imana bitewe n'uko avuze ngo akorana nayo, ngo n'umusenzi, ngo n'umukristo, baramusuzugura. Ariko hariho amakuru batazi, barindire gatoya. Haleluya. Mose Farao amubwira ati subira ubwire bya bindi. Mose yari yiyizigiye, yari yizeye iyo ari kumwe nayo. Igihe uri mu Mana by'ukuri kandi ufise kode Imana yaguhaye, uze wiyaminiya, uze wiyemera, uze wihagarara ko ata nimba by'ukuri ukwije kondisyo Imana yaguhaye z'agakiza, kondisyo zo kudakora ibyaha, ukumva mpemu w'Imana kwemeza yuko atajwe rikwagiriza icyaha. Imbere y'abadayimoni ntuzocugumire, imbere y'abakurenganya ntuzocugumire, imbere y'abaguhiga ntuzocugumire, imbere ya shetani ntuzocugumire, imbere y'abarozi ntuzocugumire. Uzohagarare ku cyo Imana yavuganye nawe hamwe na kode ufise. Tera haleluya nini cyane. Farao aramubwira ati subira, terera iyo nkoni hasi. Aterera inkoni hasi, hinduka inzoka. Farao abwira abanyamare bati mwabonye nabati duha umwanya n'ingoga badutebeje mwami, duhe umwanya tumwereke. Uwa mbere araje aterera inkoni yindi hasi, baje ari nk'ijana baterera hasi, ubuyoka ijana waburahagurutse. Mose atangura kujugumira avuga ati inzoka imwe n'inzoka ijana. Kumbe Imana yarambeshe, ntuzogire mu bihe by'amageragezwa nawe uzobona umenga usa n'usuriranijwe. Imana ntabwo ibeshe, Imana si umuntu, izikora mu bihe bigoye. Haleluya. Farao ati nturemberaga Mose. Mose atoye zose ziravuga ati Farao turekure tugende, turekure Farao, waducereje. Zose izo nzoka zikaguma ziraba kakayoka ka Mose zose. Oya, Farao atapana, sindamwemeza. Aravuga ati ntabare ziratonze, ziravuga izo zose zikeneye ako kayoka. Uzi ko hari abarozi barenga ijana birirwa bagupangira. Uzi ko hari amanama menshi yirirwa kogwa, ariko uracyariho kandi uzohoraho, uzotahageze utishwe n'abarozi. Uzi ko hari amanama yirirwa pa, uzi ko hari ibiguhiga byirirwa bikorana ijoro n'umurango, mbere wasinziriye bikarara birakora ibyo ari kuri tuzobaho. Haleluya. Maze Mose arabwira arakomanda babandi bose, barazikomanda za nzoka ati akazi katanguye. Mose nawe araba hejuru ati boss, patro, akazi karatanguye. Farao abwira abarozi n'abapfumu ati akazi katanguye. Za nzoka ziri kusana, inzoka amajana zije hajya, iyindi nzoka ya Mose iza hano. Haleluya. Oh haleluya. Iri kusanya, bari baherutse akayoka gato, babona kaguma kavyimba, kaba karekare, karavyimba, kararehuka, karaguka, karaduga, karahagarara. Amaso hari, ayandi hari, uburebure hari, ubwaguke hari. Yo! Haleluya! Utuyoka tumwe muri twa tundi tutangura kuja inyuma y'utundi tuyoka. Ya nzoka ya Mose iregera imbere. Ati ndiko ndaza ndabegeye. Mugume ngaho ndaje, ntimugende. Irasubira ati ndaje. Oya ntimugende ndabashikiye. Oho! Tera haleluya! Hari ibibazo uri kurahura nabyo utarasobanukirwa, ariko Imana igiye guhagurutsa inzoka imere utwo tuyoka. Kamera iramira, iraterera kandi iramira, terera mu kanwa itere, fata kandi iratumira, fata kandi iraniga,
tera hari fata kandi iramira fata kandi iramira fata kandi iramira fata kandi iramira akirukira gafata iramira akinyagira gafata ikagobotorayo iramira akirukira fata akagiye mu mwobo atapana yakarondera igasangayo igakurayo Farawo ati ndemeye Mose ndemeye iko dufise itandukanye niyo dufise urashaka gutara haleluya igiye kuguha uyiganda nigiye kukujabutsa Yorodani konde y'Imana izogucisha abandi badashobora guca konde y'Imana izokurinda abandi bariko barananirirwa konde y'Imana izotuma mu barozi murarane bakuraba mubana bakurabira ijisho barara barakinda barara baratanga tabyumvise gira uwundi basi atabitahuye mureke ubwira uwa kabiri ati urayaguhaye urafise kode ngendanwa urayifise kode ikwije byangombwa yemerwa n'ijuru yemerwa n'Imana niba utayifise uyu munsi turayiguha ariko ndagomba ndakurari haleluya manu mvugishwe cyane ndi mu mavuta y'igicaniro cy'Imana yampamagaye ndimo kwiki gicaniro cyera cejejwe kandi ndi imbere y'ishengero ry'Imana abimashaka ubipime ushobora gusonza abantu bakaguheba ushobora gukena abantu bakakugwanya ushobora gusuzugurwa ushobora kugwanywa n'abantu bifuza ko hari icyo bakorera ntibabyemere ariko iyi saha mpagazemo mu mavuta y'igicaniro cya repentance mu mavuta y'Imana yampamagaye abariko barakurondera nibateshwe bate kandi abariko baragutaha ndabisubiyemo atabwoba mfise ndabisubiyemo ntakekeranya ndabisubiyemo mfise ukwizera n'ukwihagarara ko gukomeye Imana yacu irakomeye ikora imirimo ikagara Imana yera ikora Mana nziza haleluya irakomeye cyane haleluya ikora nibabyibwira babishitseko ndakubwira ngo wicaranye ibanga umva ngaha ujanye kode ya protection kode y'ubuzima kode isiga kode ariko nawe wari batere haleluya kode niko ndafashwa nta muntu ariko arafashwa ahantu ntabwo wahasomye we ntabwo wahasomye kumanya kode genda na kode bana kode soma ku 17 aho rero uyo mugabo yitwa Samson yari karavugana n'uwitwa Delila
yaje kuri misiyo y'abafilisitiya, baravuga ngo uyu mugabo twamufata gute, uyu mugabo twamunesha gute, reka turungike umugore agende amubere umugore kugira ngo amenye amabanga yose. We uze wirinda abazi iruhande yawe. Benshi baza kuri misiyo ya Shetani ukabona mugendana bagutwengera, ariko baje kuri misiyo yo kukwica, yo kukubuza gusenga, yo kugusubiza inyuma, yo gusambura urugo rwawe, yo guhagarika fiyansaye. Ushobora kuba ukundanye n'umuntu ukaza ubona umuntu yivangamwo. We gendana ubwenge, banza ushiremo kode. Abantu kode yawe, wowe uri kubwira kode y'abantu y'urugo, urubatse Shetani arabateye, utanguye kugenda ukwiragiza amajambo, uri kuramena kode yawe, uri kuradandaza. Uvuye ngaho rero ubandanye uvuga ngo bimeze uku bimeze uku bimeze uku, kode yawe uri kurayisohora. Ejo niwasanga binjiye muri boite yawe, niwasanga binjiye mu rugo rwawe, niwasanga binjiye muri business yawe, niwasanga binjiye muri projet yawe, ntuzovuge ngo ni wewe watanze kode. Atanguye kumena iki? Imana yari yamubwiye ngo ntazomene, none atanguye kumena iki? Inkomezi zanje wamuye umushatsi, inkomezi zanje zoca zimvako. Urundi rugero, nova mu gusenga inkomezi zanje zoca, nohera gukorera Imana inkomezi zanje zoca, nohagarika agakiza inkomezi zanje zoca.